Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza ni mwanke ivyo Satana barega. Turasoma mu vyeshuro Yohana 12 ku murongo w'icumi. Nijuru numva ijwi rirenga riti none hagakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Muravye neza uyu murongo dutanguriyeko uratubwira ku bijanye na Satani. Yamara turega, yamara twara imbere y'Imana ibintu byose dukora, yamara turega arega ivyo tuba twaciyemwo kugira ngo yerekane yuko tutakira abana b'Imana. Aturega imbere y'Imana n'imbere y'abandi bose kugira ngo batuvuge. Arashobora gufata akakurega akuvana mu kibanza warimo maze akagushira mu kindi kibanza c'abanyavyaha basumbije ivyo warurimo. Ariko Imana yamifise ubuntu muri yo. Niyo mpamvu mu gusenga mushobora kwama mwihana ivyo mwamwaciyemwo vyose, maze ijwi ry'Imana rikaza rikakubwira ngo impamvu ivyo byose bigushikira ni kubera utagisenga, utacihana kandi utacisonzesha bikwiye. Niyo mpamvu Imana itagikunezerewe cane. Ariko mumaze kumva yuko muri abanyavyaha, muri abatsindwe, niyo mpamvu muja kwihana maze mukihanura. Shetani n'umubeshi, n'umuvyeyi w'ibinyoma. Nimba Imana ikeneye mwebwe ikababwira ivyo kwisonzesha, ntikeneye ko Shetani ayifasha. Oya, ahubwo iraza muri rya jwi ryongorera ikabibwirira. Kandi Imana ntiyigera ikwagiriza na rimwe ngo yagirize umwana wayo. Iraduhanura, ikatwigisha kandi ikaturongora mu ijambo ryayo ifadikanije na mpwemu yera. Ntiyigera igucira urubanza canke ngo iguteze isoni. Ariko Shetani we mu vyo akoresha araza akagutera isoni, akakwagiriza kugira ngo ubuntu bw'Imana canke itegeko ry'Imana nturiha agaciro. Rimwe na rimwe hari igihe mwisanga umenga nimwe mwama muri abashinzwe ibintu vyose bibi bitigeze no kubaho, kuko Satani yaraje maze abereka yuko ari mwe muri abanyavyaha. Yaje abashiramo umutima mubi abacamwe ibice maze ngo vyanke ingene mwisubiza hamwe. Ntimwigere muha akaryo Shetani na rimwe ko gusanzaza ibinyoma, ububeshi, ukwankana, ivy'abarega muri mwese. Mwizere gusa ijambo ry'Imana no ku muco wayo n'ukuri kw'Imana n'ubuntu bwayo. Gumana ubwenge bw'Imana muri mwebwe maze ngo mutambukire mu rukundo. Ubwenge bw'Imana burakuraho kutamenya, kuko kwagirizwa biri hasi cyane, maze ngo muhagarare hejuru y'ivyo Shetani abarega. Ivyo bibaha kandi kugira inguvu nyinshi no kuba bizigirwa mu gusenga Imana maze ikumva inyishu zanyu. Ntimugire ubwoba, ntimugire isoni ryo kumva yuko imbere y'Imana muyibwira vyose, kuko n'umuvyeyi mufise amahoro muri we nk'uko ubuntu bwayo bubivuga. Mu Baroma 5 ku murongo wa 1. None rero ko twatsindanishijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Turaja muri ca kabiri c'isengesho. Data mwiza, ndagushimiye ko wampaye kuva mu vyo Satani andega. Ubwenge bwanje buruzuye ijambo ryawe. Ndanse kwama nagirizwa na Satani n'abadayimoni biwe. Ivyo ndega, ivyo nyagiriza nta bubasha bikimfiseko. Ndi imbere yawe nejejwe kandi ndutsinda mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya. Turagukeje ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro
zo gukura nk'umukristo twakure kuri 61 40 ubusa 14.